Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahijeje kudushikira n'inkuru y'umubabaro idushikiye aka kanya tukatugira ngo tuyibashitse ko yose ido nido. Kuri ubu ngubu rero ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane ahijeje kudushikira na amakuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko muri aka gatondo twari twababwiye amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gucishwa mu cuma. Amakuru rero turonse na amakuru akomeye cyane tugeraho tugaruke ko mu buryo bw'ido nido. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, amakomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane abatwumviriza muri Gitega ku murwa mukuru wa politike, abatwumviriza muri mu ntara zitandukanye, abari muramvya, abatwumviriza muri mu Kirundo, nawe mwese muri mu bisata bitandukanye vy'igihugu mu makomine agiye atandukanye. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahijeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahije gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusoma muri kubusi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nonye upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero reka nsubire ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politike, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku nkuru y'umubabaro ihejeje kudushikira nyuma yuko abahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bahejeje kumucisha mu cuma. Biravurwa yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Ku telefone ngendanwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha ahejeje kuvugana nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu nyuma yuko ashikirije amajambo akomeye cyane asaba umurundi wese aho yoba aherereye gutangura amashengesho na cyane kategerezwa gushengerera umukuru w'igihugu agasaba Imana ko ariyo yokora ibitangaza. Naho ibiriko biraba ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye birateye agahinda. N'ibintu rero bikomeye cyane bejeje kugaragaza umubabaro na cyane kuri aba basirikare bagendaniye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cyane kuba mwe mu baduhaye amakuru bavuga yuko gushika ubu batari kuri we gushika aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Bikavugwa yuko Keri Nkurunziza we n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha n'umuhungu wiwe akunda cyane Jodel Ndayishimiye ari we nyene boba bemerewe barekuriwe gushika aho Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira ava mu biro vy'umukuru w'igihugu na amakuru ateye ubwoba tugera tugaruke ku buryo bw'ibyo n'ibyo bikaba nyuma zoko ibi vyose bejeje imisi itari mike vyibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu operasiyo yoba itegerezwa gukora na cyane ko abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe bahejeje gutangaza yuko kuri ubu ngubu atacokorwa mu gihe bagitegereje ubufasha buri buturuke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza inkuru ikomeye cyane idushikenga mu gihugu cy'u Burundi. Mwarumvirije rero ibijanye n'uko umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano. Mwarumvirije amakuru akomeye cyane kubijanye n'uwo yaramuhaye ishano, mwumviriza niyo iryo shano ryoba ryaraturutse. Amakuru rero dukura mu baba mu biro vy'umukuru w'igihugu nabegereye amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bashikiriza yuko umukuru w'igihugu yoba yarahawe ishano ubwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika yava mu gihugu ca Ghana. Amasoko yacu rero aremeza amakuru akomeye cyane tugira ngo dutangurire ko kuri ubu rero n'ibintu bikomeye cyane biriko biribonekeza nga mu gihugu cy'u Burundi, n'ibindi biteye ubwoba biriko biraboneka, ariko inkuru y'umubabaro igira idushikiye ivuye mu bitaro vya Dubai ni inkuru iteye ubwoba. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza yuko buri mwene gihugu ategerezwa gutanga umuhoro wo guterera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo amagara yiwe yoba ashirwe kandi yoba afashwe neza. Hari ibintu bikomeye cyane rero duhejeje kuronka tugira ngo twumvirize muri aya makuru akomeye cyane yejeje kudushikira. Umwe mu badokteri ashikirije amajambo akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko hari umwe mu bahinga mu vyerekeranye
byerekeranye no gukurikirana amagara y'abantu yahora akora mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura nyuma yuko uwo yankiwe kugendanira umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe vyavugwaga yuko uwo mudogiteri yoba akorana n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Gushika ubu ata muntu numwe yo kwizerwa kuri ubu ngubu ku magara y'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cane ko bishikirizwa n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayubaka. Inkuru nziza rero yoba nawe nyene ategerezwa kuba newe akurikirana amagara y'umukuru w'igihugu, na cane ko bivurwa yuko mu gihe boshika nga mu gihugu c'u Burundi umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu gihe uzoba utarashirwa ko umukono, biravurwa yuko Inkuru nziza ari we ategerezwa gusubirira General Prime Niyongabo, na cane ko iki gihangange kibonekeza mu bikorwa bitandukanye no kumvikana hirya nino kubijanye no mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Amakuru rero dufise yo kwizerwa na amakuru akomeye cane tujya tuze kugaruka mu buryo bw'ido nido, bikaba mu nyuma z'uko ari amakuru akomeye cane adushikiye aka kanya avurwa yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko agiye gukorerwa operasiyo kuko bisigurwa n'umwe mu bahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara yiwe nyuma yuko aturungikiye. Amakuru akomeye cyane biravurwa yuko General Prime Niyongabo yoba agira afate ingingo ikomeye cyane turibuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane nayo mutambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha wenyene yubahejeje nawe kwibonekeza muri iyi ngingo. Umutambukanye rero yoba yanse gushira umukono ku ikete yarungikiwe na General Prime Niyongabo, na cane ko iryo kete ryategerezwa gushirwaho ko umukono n'umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa vyabayemwo intambamye na cane ko umukuru w'igihugu gushika ubu adafise akaryo ko kuba yoshira umukono kuri iryo kete. Mutambukanye rero umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha nyuma yuko yumvirije amajwi akomeye cane ko ku biro vy'umukuru w'igihugu muri ntara rushatse yabonetse amakete ateye ubwoba nkayibonekeje ku mukuru w'igihugu Umuhisi Petero Nkurunziza. Murazi yuko hari amakete yabanjirije urupfu rw'Umuhisi Petero Nkurunziza. Kuri ubu rero bikavurwa yuko ayo makete yoba yasubiye kwibonekeza ku biro vy'umukuru w'igihugu muri ntare rushatse, bikavurwa yuko gushika ubu hataramenyekana uwo bayarungitswe. Gusa mu bakekwa biravurwa yuko ari wa mujenerali akomeye yatorotse igendereza nyuma yuko yari yapfungiwe mu iperereza. Bikavurwa yuko uwo mujenerali akomeye ari we yari yagiranye idiru n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha ubwo Umuhisi Petero Nkurunziza yohagarikwa umutima. N'amakuru rero akomeye cyane tugira tubandanye kandi tubashitsa ko mu buryo bw'ido nido, bikaba mu nyuma z'uko ari n'ibindi bisata bitandukanye tugira tugaruke ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Bikaba mu nyuma z'uko turubuze kubashikiriza amajwi akomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi bariko baratahuka bava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, nyuma yuko Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo itangaje yuko atangabo za EAC ikeneye kuko ataco ziriko zirashikiriza. Ariko nanone hari amajambo akomeye cyane avurwa ku ngabo z'u Burundi vy'umwihariko tugira tuze kugaruka ko muri uburyo bw'idonido. Reka turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane heje kudushikira. Ni munyemere inshuti banywanyi bacu, amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ku ngabo z'u Burundi no ku ngabo z'akarere ka EAC muri Afrika y'ubuseruko kuri ubuzatahuguye gutahukanwa. Ivyo vyose rero tukabibashitsa ko mu buryo bw'idonido, mu nyuma tukaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane heje kudushikira avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu. Ni munyemere rero nizere ko heje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyohera gusaba muneke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazugira nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Reka amakuru yacu rero tuyatangure kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ingabo zegukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko zatanguye gutahukanwa ziva mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho zari ziri mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu. Ku munsi w'ejo isaha 11 zo mu gitondo akaba ariho abashika 100 bo muri izo ngabo nanone bafata indege berekeza ku kibuga ca Goma berekeza i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Muri ivyo rero bikavugwa yuko muri bo hakaba harimo abasirikare b'u Burundi, Uganda na Kenya nkuko amasoko yacu avyemeza, nkuko rero vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru y'abafaransa. Kuri ubu bikavurwa yuko ingabo za Afrika y'ubuseruko zari zashitse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu mwaka uheze. Aho ni nyuma rero yuko
leta ya Kongo yari yasavye ko zoza gufasha mu kubumbatira amahoro mu gice c'ubuseruko bwa Kongo cari ciri mu minwe y'imirwi irwana na cane umurwi wa M23 kuri ubuhejeje gufata ibice bitandukanye vyo muri ico gihugu. Amakuru akomeye cane rero ajeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba tugira tugaruke ko muri uburyo bw'idonido bikaba nyuma zuko kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi birashobora kugikwegera intambara iteye ubwoba. Inyuma yaho abategetsi ba Kongo bakaba batashimye igikorwa c'izo ngabo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yarashigikije ko ingabo zishigikira kandi zishingira ikibaba hamwe nizoba zikorana n'umuhari wa M23. Ivyo rero bikaba byarashikirijwe na Felix Tshisekedi nyuma yuko avuga yuko bahari ingabo zoba ziriko zirakorana n'umuhari wa M23, ariko ivyo vyose rero izo ngabo zigasigura ko ivyo vyose ari ububeshe ko atangabo y'umuryango uri muri Afrika y'ubuseruko yoba iriko irakorana n'uwo muhari wa M23. Igihe rero yari mu rugendo rwamushikanaga mu Bushinwa ku igenekerezo rya 2026 rusa mu mwaka wa 2023, Felix Tshisekedi akaba yaramenyesheje ko ingabo za EAC ataco ziriko zirakora muri ako karere. Akavuga yuko ataco zariko zirafasha uretse mu duce tugenzurwa n'ingabo zikomoka mu Burundi. Kubwiwe rero akaba arizo nyene zerekana ko zizi icazizanya. Akavurwa yuko rero ingabo z'u Burundi arizo ziriko zirerekana umusaruro muri ico gihugu. Nyuma rero yo kudashima igikorwa c'ingabo za Afrika y'ubuseruko, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bikaba bivurwa yuko ikaba imaze gukorana ibiganiro n'umuryango w'ibihugu vya Afrika kuri ubu ngubu y'ubumanuko. Bikavurwa yuko ngo barungike ingabo zoza gufasha mu kugarukana amahoro muri ico gihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gice c'ubuseruko bwayo. Bikaba vyitezwe ko ingabo za SADC arizo nanone zitegerezwa kuba zohashika kugira ngo zisubirire ingabo za EAC. Ayandi makuru rero kubw'amasoko yacu biravurwa yuko abasirikare b'u Burundi bariko barajana n'insoresore bita Wazalendo mu gihe abasirikare b'abanyekongo kuri ubu ngubu nyene badashimye kujija ku rugamba, na cane ko bavuga yuko abasirikare b'u Burundi aribo barishwe amafaranga menshi. Bikavurwa yuko abasirikare b'u Burundi barishwe amafaranga y'umurengera, na cane ko aribo bategerezwa kuja kuhangana n'umwansi ariwo bita aba M23. Amasoko yacu rero n'amasoko akomeye cyane kandi ajeje kudushikiriza amakuru avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Bikavurwa yuko izo ngabo z'u Burundi zimwe zoba zatanguye gutoroka amakambi zirimwo. Bikavurwa yuko igitero kamenuza cagabwe kuri ayo makambi. Bivurwa yuko bikekwa yuko n'abawazarendo umwanya n'umwanya barashobora kuba batangura ubwicanyi ku basirikari b'u Burundi, na cane ko bahabwa amategeko n'igisirikare ca FARDC ko aho bari buronke umututsi wese canke uri mu bwoko bw'abatutsi bari buce bamugandagura. Ivyo vyose rero akaba ari vyo biriko biratera uruhagarara muri ico gihugu, na cane ku ngabo z'u Burundi zikavuga ko nazo nyene zivanze. Bikavurwa yuko nabo bariko barikanga yuko abo bita abawazarendo barashobora kugaruka bagatanguza intambara ku basirikare b'u Burundi. Gusa umwe mu basirikare b'u Burundi yaturungikiye amakuru akomeye cyane tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka urubu. Rero reka tubandanirize amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko twebabwiye mu funyo amakuru yacu tubandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko kuri telefone ngendanwa mutambukanye y'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha yavuganye nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu agashikiriza yuko buri mwene igihugu ategerezwa gutangura kuja mu bisabisho, na cane ko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amerewe neza. Ni nyuma yuko gushika ubu umukuru w'igihugu ategerezwa gucishwa kandi no gukorerwa muri operation nyuma yuko abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe bajeje gushikiriza yuko amagara yiwe yoba yatosekaye, na cane mu duce two mu bwonko. Bikavurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yaranonekaye, na cane nyuma yuko bitegerezwa gushirwa ahagaragara ko yoba yarahawe ishano. Amakuru rero adushikira remeza yuko mutambukanye y'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha yahejeje gutanguza amajambo akomeye cyane ku bihangange harimo umushikiranganje wa mbere Gervais
Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika we na General Prime Niyongabo na cane ko ari bo bekekwa ko bo barahaye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Dossier ya General Ngiyome Bunyoni iraza muri ibi bibazo bitandukanye biriko biraboneka ku magara y'umukuru w'igihugu na cane ibibazo bijanye nuko ari umudogiteri yahora akora mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura yategerezwa kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amuhaye isomo. Gushika ubu nyuma yuko humvirijwe amakuru akomeye cyane yuko ku biro vy'umukuru w'igihugu mu bwinjiriro ariho habonetse amakete ateye ubwoba kayibonekeje ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ayo makete rero gushika ubu akaba ataramenyekana ibijanye n'ivya yarimwo, gusa bamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ayo makete yarungitswe ku biro vy'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gusa igiteye ubwoba nuko ayo makete nanone nubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoshika nga mu gihugu c'u Burundi hari co bagikomeye cyane na cane ko abaganga bakomakomeye baturuka mu bihugu vya Burayi bahejeje gutangaza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashobora kongerezwa ibijanye n'ikiringo arashobora kumara muri kiriya gihugu arimwo. Amasoko yacu rero na amasoko yemeza amakuru akomeye cyane adushikiye tugera tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko Kera Nkurunziza wenyene ariko arafashanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba mu bijanye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Agashavu rero kariko karaniga mu bihanganyiga mu gihugu cacu Burundi mu gihe bari batanze itegeko ry'uko Kera Nkurunziza yogaruka nga mu gihugu cacu Burundi gihutihuti na cane yuko bivurwa yuko atariko aratanga amakuru ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyo ngingo rero yari yafashwe nyuma yuko Kera Nkurunziza nyene ari umusirikare asanzwe ariko atari mu basirikare bo mu ikambi icungerera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Icoba ni cose kubihanganyiga mu gihugu cacu Burundi na cane General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Umwanya n'umwanya jirende ko kubgayo canke Kera Nkurunziza arashobora gusubirira General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisoda c'u Burundi. Hari n'ayandi makuru rero dojeje kuronga tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko kuri ubu ngubu Kera Nkurunziza nawe nyene yo bahejeje kuronswa ikibanza ngaha mu butegetsi bwa Gitega. Amakuru rero tuza kugaruka ko mu buryo bw'idonido turaza no kugaruka ku makuru akomeye cyane ajanye n'amajambo akomeye cyane, tunagaruke ku makuru akomeye cyane ajanye na wa mu generali yatorotse urwego rw'igendereza nyuma yuko bivurwa yuko uwo mu generali yahora agirana idiru n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba. Ndabibutse yuko uyo mu generali yoba avurwa muri dossier ikomeye cyane yo kurungika isomo ku muhisi Perezida Petero Nkurunziza nyuma yuko ivyo byose vyaboneka ko bitari vyashizwe ko umuco. Hari amakuru yero yizerwa tugira tuze kugaruka ko tuyashira ko umuco kandi dutanga umuco kuvyerekeranye nibejeje imisi itari mikeyi vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibikorwa bitandukanye biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi nakamuramaza ivyo twaraye tubonye nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyumvikanye yuko amagara yiwe ageramiwe. Igisoda c'u Burundi kiranezerejwe cyane na cane ko kivuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yoba apfuye coba kironse agahengwe na cane ko bivurwa yuko ari wenyene ariko arahonyanga agateka k'abasirikare mu gihe umusirikare w'u Burundi atariko arahabwa iteka. N'amakuru rero tubandanya tubagirira ko amatoza amenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nandi tubandanya dutosora tukabashitsa ko tuyanyujije kuri iyi mbonesha kure ya Burundi News TV. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kubatara bikora akaniko karyonda gusoma nako museve video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazugira nawe nyene upyonde ko hamba tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Abajira mu mashengero kuri ubu ngubu mutangure ibisabisho na cane kubirija rabanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi nanone mu ntumbero yo kugira ngo umukuru w'igihugu muvyeyi wacu Sebarundi amererwe neza. Ntimuje kure turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.